Alvin Smith vyo mukwe Kenya twabivuze cyari ugufasha urubanza rwa DJ Fernando mugabo ntigeze agira gute aboneka basi kora afitanye indirimbo zibiri ntigeze performing basi yakira abantu ati ndabaramukije kujya nyine uvuga ijambo ati naje mu rubanza kumushigikira kineki fresh nta nakimigeze akora mama wowe uje mu rubanza rwanje ndagutumira umuririmbyi teza kuririmba karirimbo kamwe ushaka kuvanga utaririmbye na cyane bafitaniye collab cyambona kumengo wabigaye nawe ta collab twa dufitaniye uraryohera abantu nagutumye ko waje abari fresh sana so rero novuga ko Bifese nabonye yararirimbye akaririmbo agasubiramo ka Fernando narabonye Melanini ntibaca no waka mugati twarabonye ajayo mugari kamanze mvuge Melanini bwa kantu yakoze cyambere yagize umutima mwiza kujayo mugabo byashati yari yambaye sindabihagarara ko cyane yari kwambara ga costume nk'umuntu bakusoranya indirimbo nyinshi bakoranya ama album bahasorinze hamwe kavuga tujya mu mariage yiyo ikabase nambara ga costume ikabase nambara ga shati shiraka ga cravate mugari yambaye ishati ibifungo bimeze ukuma ngira nuko ari umusitari shira mu ishaneti nga oya ugiye mu rubanza je kugira unyubahe unapiga cravate Alvin Smith ni performance nabonye Bifese aho ndi kuri mariage ya Fernando narabonye Bifese performing nyene na utoririmba indirimbo yose kagira kantu nyene fresh bana bararyoherwa ati nakaya yacenga yarabikoze Bifese inyuma Bifese hara Jondi Melanini je nk'umusisanguzi nk'umumenyesha makuru nk'umuhimsi ngaha mu Burundi umva tubona byinshi rero tunavuga Alvin Smith gituma yanse performing ntobora ahantu ndahavuge yanse performinga kubera uwitwa Melanini boy umabifu bigeze kwa bagiranira yanse guhera Alvin rero vyari kuba vyiza performinze canka giye ava yuko uwitwa Melanini boy aboneka yabonye Melanini agiye kuri stage avuga ati hajya honyoye nanje sindahahonyo kuri bwabo bigumiza ngo butabava mu bafite ibintu bagumamwe rero ndababara n'umuntu agira beef urabyumva ikamugumamwe mbega igitabo umunyamuziki wari kugira beef niki namabuye ninde yananiranye Melanini boy yaranse kumubabarira byaranse pe none ntuca wumva ikibazo mwacihaye kuri abantu bafise inzigo Alvin Smith so mwana mu bikine nacu uzobaho umuntu atinyuka gusaba imbabazi wabari umwana mwiza kwirika imbe nawe atagiye kumusaba imbabazi harabuze ivyo yamubabaje voilà we yarasavye imbabazi Alvin ako kantu gasubiremo vraiment Alvin yarasavye imbabazi Melanini biranka guhera mbega Melanini nawe wowe urera kubera ko nawe utamusavye imbabazi tureze guhurira muri shwari kino nibutse acabwira umuntu muri concert ngo MC Manchard ntamuhamagara Melanini boy ivyo niwe yavyivugiye urumva iyo nzigo mama niwe mfitiye amahera niwe yankoreye ikosa mwagaca gumiza ikintu ku mutima rero sindi ko natangara kuri ibi vya Alvin Smith bro hinduka change your mind. Hello bakunzi ba Yagatech TV woni Rodrigue agarutse ku yindi curo agarutse ku yindi vibe aja bazaniye icamamare ubona ko yajaberewe sana yaje adutereye style tutari tumumenyeyemwo MC Manchard karibuni sana msaza na fresh sana ndagiye no kubona man jemeze neza yamutse abakunze ba Yagatech ndabaramukije hi my brother my sister ziriko mumeze neza yes kwisi hari abantu babiri n'umuhungu n'umukobwa renda baramukije mwese yaramukije mwese muri kumara twumviriza ndabakunda sana my name is MC Manchard Dora kapitale ni makalama muchichi 7 katistis katenda load kapuri kapuri desa shana bado bati amora ni fire bado botu ngatu byankara comedy master the bad man the best the fight and of your done soldier the Pablo never mind pana man you know what it is gwa jikoni koni present momba wali karibuni sana msaza asante bro twari tugukumbuye kweli nagenda bakumbuye nkumbuye n'abakurikirana no Yagatech TV ndi ku munsi wa mbere nkora ikiganiro abantu bagiye baraba benshi cyane Manchard turabona yuko namakuru ari karacicikanaho abantu baravuga mbega ibintu bimeze ukunuku mbega ugasanga n'uruntu inyuma ya marriage ya Fernando turabona abantu benshi bariko baravuga amajambo kuri Alvin Smith murabona yuko hari abantu ba performance ugutandukanye
bavuga indirimbo zabo cyangwa bavuga amajambo ndavuga Bface ariko tukabona Alvin Smith nta kintu na kimwe avuze kandi avuga ku kibuga cy'indege yuko mu byamuzanye ari marriage ya Fernando. Marriage ya Fernando. Yeah. Nk'umusesanguzi ubivuga kwiki? Muvuga ko reka maze nkeza abantu bamushigikiye. Yeah. DJ Fernando abamushigikiye ubugeni bwiwe. Nanje nzobashigikira. Namwe muzonshigikira. Yeah. So reka ikintu novuga kuri DJ Fernando icambere umuririmbyi yumviye gukora mariage. Ko arivuga ngo umuririmbyi yakoze mariage abazimye. Byo muziki babiheze babigiye. Ko bavuga muganda arindiriye ndabiko ari byo. Turaza bazimye bati Max. Yeah. Bande nabande barongoye bagize ama mariage. Ariko si bose bazima. Bavuga kenshi ibiharuro vyinshi. Bavuga ko umuririmbyi yakoze mariage acazima. So reka novuga reka maze mvuga kuri aba bantu bamwitavye abaririmbyi bamwitavye. Ego Alvin Smith nabonye avuga ati je mvuye muri Kenya. Je muri mariage ya DJ Fernando. Twarabonye uwitwa Melanin Boy. Mu bugeni bwe yarabonetse uwitwa Bface. Yeah. Yarabonetse. Rero kankeza abaririmbyi bashe guperforminga hari umuririmbyi. Sivyo? Aguma yerekana umva yerekana ikintu ishusho yerekana ko ari umuririmbyi hageze bose. Wowe uje mu rumanza rwanje ndagutumira umuririmbyi. Ceza kuririmba karirimbo kamwe. Yes. Ushaka kuvanga utaririmbye na cyane bafitaniye collab. Cyambona kumengo wabigaye nawe ta collab twa dufitaniye. Uraryohera abantu nagutumye ko waje abari fresh sana. So rero novuga ko Bface nabonye yararirimbye akaririmbo agasubiramo ka Fernando. Narabonye Melanin ntibacano waka. Mugati twarabonye ajayo mugari kamanze mvuge Melanin bwa kantu yakoze yagiye yambaye ishati ni wana yiwanje ko ntimeze. Cenge muri mariage zishobora kwambara ishati ahaboneka. Wowe ndambara nyene agakravati badakuwashe ukavyuba. Wavyumva ivy'akazi byo hanze by'amashoki niki biranavana na shongiye. Muga urubanza rw'umuntu gena nambaye agashati. Ko ntango uciriyemo na Bface yaravuze ati ibintu genda byubashe. Yari yambaye aga costume. Yari yakwishapo. Umujama nivyo yaramushigikiye murazi ko batacana waka. Nubu nta wuzi cyo bacarabaye kugira ngo agende usanga aragondojwe. Araja mu kuntu yari yambaye ntiyubashije na kwijana rubanza rwiwe. Nico gituma umuririmbyi ati tezo ko afise management. Yes. Igisuivu umwanya wose ugiye mu biki nambugiye muri toilette umenye nta kibazo wambaye kushaka. Bisigura ko Melanin Boy ata management afise. Sinzi ko erega management zirarutana. Ushaka kufise management irabe bigarukira ngaha nyene. Na management irabe bishika kure cyane. Umva ziba zitandukanye bro. So cyambere yagize umutima mwiza kujayo umugabo yashati yari yambaye. Sindabihagarara ko cyane yari kwambara ga costume nk'umuntu bakusoranya indirimbo nyinshi bakoranya ama album bahasorinze hamwe. Kavuga tujya mu mariage yiyo ikabase nambara ga costume ikabase nambara ga shati shiraka ga cravate mugari yambaye ishati ibifungo bimeze ukuma ngira nuko ari umusitari shira mu ishaneti nga oya ugiye mu rubanza je kugira unyubahe unapiga cravate. Yes. Cyangwa nyine ukambara kagira fresh ntuzo nyereka cyangwa za style Senegal nyene nko bugiye muri bya bintu vy'induru. Urubanza rwubashwe kwisi ni mariage n'urupfu. Izo nizo manza zikazi mu ndabe cyane mu vyemere mureka ahari tuzohaguma kandi ni wapfa cyangwa je nkapfa umuntu atanyemera azoca nyemera kandi nawe ni wapfa umuntu atakwemera azokwemera reka abantu tumeze uko. So reje nkihari azo gutumira mu rubanza navuze manza zikomeye zibiri mariage yanje ntuzozi wambaye kushaka pigaga ewana karvati cyangwa wambare fresh pan ibintu byo kuza bafunguye ibifungo oya nyubaha man nkihari do fresh mu rubanza rwanje wanyubasha ndayibonera kuri so bandanye Alvin Smith ni performance nabonye Bface aho ndi kuri mariage ya Fernando narabonye Bface performing nyene na utoririmba indirimbo yose kagira kantu nyene dana fresh bana bararyoherwa ati nakaya yacenga yarabikoze Bface inyuma ya Bface haraje undi Melanin sinza kuvuga abantu bose navuga muri bake no narabonye so Alvin Smith vyo mu Kenya twabivuze cyari ugufasha urubanza rwa DJ Fernando. Mugabo ntigeze agira gute aboneka basi ko afitanye indirimbo zibiri. Ntigeze performing basi
yakira abantu ati ndabaramukije kujya nyine uvuga ijambo ati naje mu rubanza kumushigikira iki neki fresh nta nakimigeza akora mama je nk'umusisanguzi nk'umumenyesha makuru nk'umuhimsi ngaha mu Burundi mbona vyinshi mbona vyinshi maze kubona vyinshi umva tubona vyinshi rero tunavuga Alvin Smith gituma yanse guperforming ntobora ahantu ndahavuge yanse guperforminga kubera uwitwa Melanin Boy umabifu bigeze kuba bagiranira yanse guhera Alvin rero vyari kuba vyiza aperforminze canka agiye ava yuko uwitwa Melanin Boy aboneka yabonye Melanin agiye kuri stage avuga ati hajya honyoye nanje se ndahahonyo kuri kibwabuntu bwabo bigumizamwo butabavamwo bafite ibintu bagumamwo vyiza no hanura baririmbi sivyo kavuza muragira beef za ukweli beef za mahera nizo za fresh urugize beef je ngirire beef uza kunguka iki ko nzopfa nkakuva mu maso ushatse kuvuga rero yuko nzopfa ndakuve mu maso nawe uzopfa uve mu maso twese dusanganguka hari kina abantu twihindira ko nukubaho tutazi ko tuzopfa mugabo baye ukabuza ati je nzopfa one day noneho ucugira beef umuntu mugire beef yiki mane je naho mfata nabo bunyene tukura vyumva shitse muhira ego ndagira ishavu ndakubwira ndagutfona bro bire bishayisha kandi duhuye chance numa ndakwima time ko tukoma tubona mugabo muri je biramvamwe rero ndababara n'umuntu agira beef urabyumva ikamugumamwe mbega igitabo umunyamuziki wari kugira beef ni iki n'amabuye ninde yananiranye Melanin Boy yaranse kumubabarira byaranse pe none ntuca wumva ikibazo mwacihaye kuri abantu bafise inzigo cyo umunsi tugiraniye beef kuri kinda yigumizamo kandi wansavye imbabazi yego basi dufate nk'uwa Alvin Smith yaramukoreye kosa none yaramukoresheje imodoka amapine arayagura byaravyemye abwoca umugwa munda none we warera Melanin wewe warera ntiyabikoze kubera wamushavuje muga agusabe imbabazi n'ubu si umuntu agira umutima wo kuzikira we numva ko Melanin yaranamuramukije igihe kimwe ngo aranga kandi yaramusavye imbabazi inshuro nyinshi tuvahe tujahe ibi vy'imiziki ntituzobigumana kandi one day nanje nzobivamo ndomenyesha makuru one day nzobiva ibi ntavyo umuntu yogumamo tuzoberekera abandi bapeki nabo nyine bapambane ivy'imiziki n'ibintu ducamwo bigahera ibintu ducamwo rero umuntu umuziki ntusomba umuntu namba mwaragiraniye beef sivyo bire bishayisha none vyaraheze reka no mvuga no hanura sinkunda nabivuze kera mu kuganira ati Alvin Smith so mwana mu bikine nacu uzobaho umuntu atinyuka gusaba imbabazi wabari umwana mwiza kwereka imbe nawe atagiye kumusaba imbabazi harabuze ivyo yamubabajemo voilà we yarasavye imbabazi Alvin ako kantu gasubiremo vraiment Alvin yarasavye imbabazi Melanin biranka guhera mbega Melanin nawe wowe urera kubera ko nawe utamusavye imbabazi so rero novuga twego gira inzigo idahera biragishugira inzigo ihera umwanya muto so rero novuga ko Melanin aragira arafise akantu cyangwa afise akantu ntababarira vyiza namba kazobona iyi video azobona Alvin Smith amubwira ati bire bishayisha none kubabariye none ko rega biramubaza sivyo namba yarasavye imbabazi sivyo Alvin biramubaza namba yarasavye imbabazi akazi gusaba Melanin ukanka kumugirira imbabazi kandi yarakurisha imodoka aragira ibintu byose arapfukama imbere y'abafana ndabize n'amavideo yaragize ukanka kumubabarira ese wumva ubwo ufise ubuntu ibi vy'imiziki ntuzobivamo why vy'imiziki twe twabijemwo turabizi turazi ubujournalist dukora turazi ingene mwari musuragorinze turazi ingene mwari mubabaye mwambarikira tukimwe kubera ko tugira imbabazi Manchard tubona uri kuvugana akababaro dufise abantu benshi twababariye kubera ko tutababarira nturi kwisi je naramubabariye hariho n'abandi nababariye kwiki nawe utobabariye wababariye Melanin Boy je nageze kumubabarira amana haraciye igihe mbwa sinari kubigarukana naramubabariye yarigeze kunjya amahera ivyo vyaramenyekanye urabyo mugana naramubabariye ndamubwira mugikiriko kimbabazi sivyo kubera ko tubabarira Alvin Smith yaramurishe vyose iki kandi nawe yaragukoreye ikosa akakurya amafaranga ukamubabarira ntamubabarira muga ukacumengo ni wababaye gusumba abandi bantu kandi nawe nyine na muntu yera baho none numusaza Alvin gushika naho amushwanira amutororera amapine y'imodoka numusazi kubera taxi yari yamukoreye tumubabatse nta muntu yerera umuntu je naza nkagusaba imbabazi ukazinyene wandike commentaire ushaka ibindi ko ndavuga n'ibintu by'ukuri
ninaza nkagusaba imbabazi wankoreye ikosa ukazinyima ntubura umuntu mwiza wapi icyo ndi kundanga imiziki twayigwaniye kera je maze igihe kinini ndumuje yego nta myaka myinshi imyaka 6 igire kwene ndo mu journalist hari benshi twafashije bashitse kure none mwe mwaduhaye iki mwaraduhembye none kubabarira umuntu imbabazi barazigura no tureze guhurira muri shwari kino nibutse acabwira umuntu muri concert ngo MC Manchard ntamuhamagara Merani boy ibyo niwe yavyivugiye urumva iyo nzigo man niwe mfitiye amahera niwe yankoreye ikosa mwagaca gumiza ikintu ku mutima rese ndiko natangara kuri ibyo bya Levin Smith bro hinduka change your mind ni si tubako man si mundu umuntu azikira tuvyikuremo ibyo kuvuga ngo duvume mu miziki turayisiga man none izi mpuzu nambaye ndazisiga man rero dukundane birambabaza sana numvise ngo naka ngo namusavye imbabazi yazinyimye kubera iki muntu uri kurankurikirana umuntu azoza akagusaba imbabazi ukazimwema atakwiciye umuntu icyo kintu kirababaza sana na Bible irabivuga ati wewe wase gutanga imbabazi nawe ntazuzogirirwa ikintu cyanyuma mvuze bagira imitima yoroshe aha turi hari abandi turi harabandi natwe tuzigendera igiti kiruma kikabisa none ntihe ujya muja maririmbye kwanza ijya ndirimbo yaragiye cyambere dukeze DJ Fernando yarace mu bihe bibi aravana na nujya mujama batangwa kumuvuga ngo niwe mwana mubi oya ntuzuvuge ngo umuntu ni mubi utaramwinjiramo ngo murabe biranga kujya mu peti cyese navuga ngo ni umwana mubi wapi Fernando akiza yatwirukaniye abanyarwanda bari bifatiye imitima y'abantu abatanzania mugamaze gusura turirimbo twiwe twaratumye abantu benshi bakunda ibintu by'iwacu tukiraho singiye kure yasije turabona Chameleone yamaze gushika mu Burundi none ukompaye ku muziki wo mu Burundi n'uwo muziki w'abantu bacu noneho koko twari tugikeneye kuguma dutumira abanyamahanga kugira umuziki wacu umere neza bagira bazane bya bintu vya kera bimwe aba journaliste binjira burira mu biti kamengo n'inkende n'ingoma baravugiye ugasanga mu giti ewana kamera ariya shabibona kamengo n'inkende bijya bintu wo bivuga kwiki bijya bintu muzehe bijya bintu byarantwaye umwanya narasanga aba journaliste bakuru banje nibo babijamo kubera 50,000 50,000 yo tumugurisha igihugu 50,000 na mahera mukanyangira ndayaje ngaha ntiwaho usanze ndiko ndafungura hajya hari nafunguye ibyo kurya byangahe by'amahera menshi mugasivuga ko nama mfunguye iby'amahera menshi kandi suko hari gihe ndabijya suko ndayafise nayo office hari gihe mugamba ndayafise cyavuga rero ibyo ntiwogurisha igihugu kubera 50,000 hari aba journaliste bari bashatse kudandaza igihugu jewe ndahaguruka ndakoma induru ku maradiyo ati ntaze muravuza abanyamahanga iki mwebwe aba journaliste hari nasanga inbox bamwe rero bakora ku ma TV online bajya narabakarira bajya n'abana babi bazana inzara cyane twese yaba twashira inzara imbere ntabasane twofasha rero cyo ndiko ndavuga ntagiye kure kuzana abanyamahanga si bibi mugabo nabo ngaho iwacu barashoboye gukora show yitwa DJ Fernando show ugashitumira abandi bantu hanze I'm sure ariko biri ku Murundi ndisiri yuko iyo show iteguwe neza igakorerwa promotion ugashiramo baba MC babunyoye babasana nyene nabo nyene babizi kubera ikintu maze kubona mu Burundi ukene ko show yaronka abantu koresha baba MC babifise mu burambe bari mu bantu bazi ingene badanda erega dufise performance zitandukanye je ndi kuri performance ndi kuri stage nakubari baba nakubari sana nawe utoba waje uri umusani jemenya ko ujya muntu atamba gusa yaje muri show iki kiba cyantwaye rero abantu bokuzura cyane tutirataye ku banyamahanga nitwasura guma twita abanyamahanga wa Murundi azoca guma kunda azoca sura gukunda ivyo hanze azovuga ati jewe nta shonjamo itari mu munyamahanga ati kwera ibi ababo ngaha nabo nyene ntibakreya rero abantu bategura ibiteramo barakuza barakreya kubasane bo ngaha iwacu ugatumuzana umunyamahanga akazira kumuririmbyi dufate nk'ubu example ntanze jewe Manchard ndi nka Sabe basi je ndarondeye Sabe
ndamushize kuri affiche urabona niwe mukuru kuri affiche niwe Chameleone canke Diamond umva igiteramo citiriwe Sabi ujya wundi muri mvyo hanze agacaza nk'umuinvite si waboneka kuri affiche nk'icari cyose ari kakaba umuinvite tuza kuba duhaye agaciro umuririmbyi w'umurundi igiteramo ni cya Sabi ni example cyangwa ni cya Fizo niwaza kuboneka kuri ewana kuri affiche kari we munini ari we muntu nyene show muga ahinyuma agacaza umunyamahanga ntituvyanse agacaboneka nkuko ari umuinvite aje atumiye mu giteramo ca Sabi atumiye mu giteramo ca Fizo ivyo vyotuma Burundi bugira ijambo aka kantu mukabiga ka video vyotuma abarundi bakunda ivyo wabo vyotuma basane nabo nyene biyumvamwe ingufu vyotuma basane bacu bagiye hanze bakigwa neza mugari twaza n'umunyamahanga kamari waboneka kuri affiche kari wenyene show nta gaciro two duha abana bo ngaho iwacu nta basane bo ngaho iwacu bazopfa barosa gaciro bidahinduza batumire baze nk'abayinvite baboneke kuri affiche ntiboneke nko ari bakuru kuri affiche so ico kintu bagikora azoba ari fresh sana hama benyesha makuru yo mubonye umuntu kuri twarabonye abasani bavuye hanze n'abaje mu rubanza nka Ibra aje mu rubanza sibyo kaje kantu murabe ntimusure kwica game kujya muje abamenyesha makuru kujya muje hajya kuri ntuze kuri kibuga c'indege wagira mwange nimukurusha igihugu kwera 50,000 no ku giti no kuntu by'iwacu hari umumenyesha makuru yahaswe gukoroka ku giti afise kamera hari bana sinzi kuntu agize kwa gati karamusaba cavuga none hajya waruziziki rega namuronde ati bari baguhaye amahera arura mu biti vy'amahwa hari yango mpaka ngafata ifoto nziza none Sadbik naje mu Rwanda tura bazogira uko ngo mu kamere ngo baje no mu biti usanga atana abantu babiri bahari tubabaza ngo uzamva ngo je ngo bampaye ngo senkanire ngo bampaye ngahe jewe ni benshi bandonde ati Manchard tugende ku kibuga c'indege hani ndiko ngwanira umuziki wo ngaha nemuza n'umuntu avuye hanze nzomutegera mugabo aje nk'umuinvite muri show y'umusani kanaka aho ngahe iwacu aho nzozi siko none so ukore bimeze sibi kubazana bo hanze mugabo turabingene natwe baje munsi yabi wacu MC Manchard reka tugushimire nka Yaga Tech TV turanezerejwe n'uno mwanya wose duhaye na merci beaucoup man yari Rodrigue mwari muri kumwe Rodrigue ciao wagwa